Ese nko nabwiye neza ko baravuga hirya no yuko Mr Sammy yapfuye inkuru siyo kuko icyambere na mbere murabona ndi kumwe nawe iruhande rwanje ari muzima ahumeka impwemu z'abazima ariko kandi reka tubaze neza Sammy byari bimeze gute byatanguye gute kugira ngo yisangiye hano kugira ngo zino nkuru zitangure gukwiragizwa hirya no hino umwansi agucira icyobo Imana ikagucira icyanzu ntabwo nafuye so narashoboye gusa kuja mu bitaro barantera iserumu zibiri hama ndasaba umuganga ko novayo kugira mbandanize imiti nimba atari banga abantu bari barakwirakiza ano makuru yuko wapfuye kuri Mr Sammy ariko abifata gute ariko abyakira gute ariko abibamwo gute Yes, hello bakunzi ba Shali TV safa umeze gutomeze neza Elma Love mwarimu mutadebukirwa I'm good I'm okay ndameze neza kandi ndashima Imana neze ko namwe muri mpunda marembe today is Sunday abagiye gusenga canke batarajayo twizere ko mwadusengeye mwasengeye nabandi batashoboye kuja kuko hari bari mu bitaro badashoboye kubasha gushika gusenga cyangwa abandi bari mu tuntu dutandukanye twabagoye but twese turakereraniye twese turi magiriranire uno munsi rero nafashe microphone kugira ngo ngaruke kandi ndakuzanira ikintu kiri on trend this time twe turayaga gatoyi hari byinshi biko birahaca kumbuga ngurukana bumenye ndetse bitari vyiza bitashimishije amakuru adusumira ngo Mr Sammy yoba yitavye Imana Mr Sammy yoba yagwaye hama arapfa aya namwe makuru ariko aragenda aca hirya no hino kumbuga ngurukana bumenye je navuze ati nk'umutadebukirwa why not ntuhaguruka kugira ngo ngira ico nkoze ngira ico neretse abariko baradukurikirana ndetse bariko bakurikirana zino nkuru gumana nanje banzu kandi subscribe hama tubandanye ndakubwirira inkuru ndagufitiye ese nko nabwiye neza ko baravuga hirya no yuko Mr Sammy yapfuye inkuru siyo kuko icyambere na mbere murabona ndi kumwe nawe iruhande rwanje ari muzima ahumeka impwemu z'abazima ariko kandi reka tubaze neza Sammy byari bimeze gute byatanguye gute kugira ngo yisangiye hano kugira ngo zino nkuru zitangure gukwiragizwa hirya no hino Sammy ndakuramukije meze neza cyane uko biri kose meze neza ariko ntumeze neza kubera ko ryacu nenda kumenyere ko sikyo uno munsi ndahasanze abarundi nuko tumeze umurundi nubwo yara inzara mu gitondo muramukije ati umeze neza kwishura ati meze neza yego uri bata neza none yuko iyo ngeso yavuye kuki kugira ngo umuntu akubiye ko ameze neza mu gihe afise ibibazo so no kuvuga ngo rimwe na rimwe hari gihe tuba dushaka kwerekana yuko mu gihe cyose ufise ikibazo si vyiza kwiyararaza ko ufise ikibazo wizere gusa Imana yuko hari umunsi Imana izogirane ishobora kugufasha kuko hari gihe uyo muntu womubwira ikibazo cyawe ugasanga aho kugufasha ahubwo acaja kuguhararaza Sammy je umutima ari wahasimbye ubwo nazinduka mbona kumbuga ngarukona bumenye ndetse kuvejo mwijoro biriko birakwiragira yuko uba witavye Imana ndakurondera kuri phone mbona ntinarenganye ndavuga ati noneho karabaye niyo mpamvu navuze ati reka nsimbe nzinduke nze kuraba yuko vyo bari vyo ariko nsanze Imana ishimwe nsanzwe uri muzima amakuru nabonye atariyo hari habaye iki Sammy so no kuvuga umwansi agucira icyobo Imana ikagucira icyanzu so reka nteri vyasi cyane abantu bakwiragije inkuru naje ubwanje mama wanje yantelefone ambwira ati mwana wanje umutima ari wansimvye aho ibimenyesha makuru imwe uko birahaya biriko biravuga yuko nguko nafuye ngo lip Mr Sammy ntabwo nafuye so narashoboye gusa kuja mu bitaro barantera iserumu zibiri hama ndasaba umuganga ko novayo kugira mbandanize imiti so kandi murakoze cyane gushika kundaba murakoze cyane Cyana niyo ko ntangaza inkuru ntafitiye ubuhamya ngo nuko nayibonye handi ngire repost yuko wapfuye mu gihe ntaramenye neza yuko ivyo bari vyo canke ivyo batari niyo mpamvu yatumye mvuga ati reka je nishikire kuri tele mvuga ico nabonye ndetse ntangaza ico nzi ko ndisiri naco nimba atari banga abantu bari barakwirakiza ano makuru yuko wapfuye kuri Mr Sammy ariko abifata gute ariko abyakira gute ariko abibamwo gute so no kuvuga ngo ikintu cya mbere reka mvuge kwanza ikintu cya mbere mwijuru hazojayo abadamu abakobwa mwese mwikomera amashi abagore mwese mwikomera amashi umugore bujyana umuntu w'impuwe umugore ubawe ntabwo ndumuhanga cyane mugabo icyo nzi gusa cyanke niyumvira mwijuru abazojayo benshi n'abagore abagabo bazari bakeya kuko nizeye ko nabariko barakwiragiza izo nkuru ko no banafuye ntabwo ari abakobwa Okay, je maze kumva ibinyamakuru bishika kuri bitatu ibihe nimba atari ba si vyiza vyose ko no bivuga birizi si vyiza mugabo gusa nagomba kubabwira ngo bahagarikire ngaho bishobose n'ivyo biganiro batangaze ko nafuye babikure ko mu vyukuri kuko uraza umuntu kuguhamba uri muzima si ibintu vyoroshe cyane
Imana ibababarire. So nukuvuga je nari nagiye muri shooting ya Sabasi turashutinga duhejeje ntashe ndi ku kamoto kanje ndumva inguvu zirancika zimaze kuncika ndahagarika akamoto maze guhagarika akamoto ndabura ukuntu no bandanya basi abantu rero kurengana Sammy ndababwira ati murashaka kuntwara ku bitaro baca bantwara ku bitaro bamaze kunshikana ku bitaro baca bantera serumu basi kubera wasabasi nabo ntibari bwashike kuri nabo baca baragaruka bansanga ku bitaro rero kuca bamfotora basi barantera izo serumu zibiri hamaje maze kwikangura maze kugira ubwenge cyavuga ati no sinshobora kuguma ngaha kurumva sinshobora kuguma ngaha ni mu nyandikira imiti bacabanyandikira imiti cyandata Imana ibabarira hari abantu bavuze ngo ninje mu bitaro ngo kubera ngo kuntu ngo nishinga gupomporana abandi nabo ngo numugera niwo wantwaye mu bitaro so nagomba kubabwira gusa ngo nta muntu adashikirwa kandi Imana ibabarire cyane mugabo reka nsubire kandi nkeze abarundi mwaraye munyerese yuko mu nkunda n'ubu ni box baguma banyandikira kuri page yanje ya Facebook kuri page ya Rukundo TV mukuri mwaraye munyerese yuko mu nkunda kandi ko mufitiye ku mutima ndabakunda na jewe ikintu gituma mu nkunda ni ibikorwa byanje ivyo bikorwa rero ngiye kubigwiza na kabiri cyangwa na gatatu kandi mutibagira yuko hari saison shasha tugiye gusohora yitwa Akanya kuri Rukundo TV. Sammy wagiye kwa muganga utameze neza ndetse ndanagusanzwe ugifise iki ispadra yaho hari serum nimba atari banga basanze warugwaye iki muri kaya kanya so no kuvuga ngo ubwa mbere bambwiye urumva ubwa mbere umutima wari waduze kurumva hama muganga acarapima mu nyuma cyambwira ko mfite malaria mugabo nari maze imisi niko ndanywa imiti ya malaria mugabo urumva nyene sinzi ukuntu vyitayemo okay hama koko muganga nacinda mwirika ati hariho n'imiti nariko ndanywa ya malaria rero ni mwonherizo serum kuko bagomba bantera serum 21 kurumva ya kire yose serum 21 ndavuga ati izo serum mu byukuri je muganga ndagusavye umbabarire izo serumu 21 sinshobora kuzemera kuko urazajya amazi yose kukwinjira mu muntu si basi ndamusaba muganga ndamwinginga abo mwana mwiza okay acambwira ati kuko ari watangiye kunywa n'imiti raba ucubandaniriza ego uno munsi ibinyamakuru kubega gutangaza ko baba bapfuye n'ibinyamakuru bimwe birakuze n'ibindi bikiriko birazamuka ariko hari amategeko yapanzwe ndetse akingira agateka k'umwene gihugu cyane ko umuntu wari wese mu gihe ariko arakora ikibi n'abantu bakoresha ama social media cyangwa biciye ku mbuga ngurukana bumenyi ese uno munsi uriyumvira ko nawo hari ikintu wokora ku bantu bariko baragukora kino kibi nagiye bavuze ati n'ibiganiro bakoze bavuga ko napfuye babifute ya nabisavye ko biganiro bakoze bo bifuta so no kuvuga nk'ubu icambere mama wanje wonye n'umutima wa musimvye arantelefona ati bite ko ariko aravuga ko wafuye ndambwira mama ndacyariho ruko imagine rero nk'umama wanje nawe agwaye umutima uci ugenda arabonye kuri social media inkuru nk'izo canke we ntiyuguruye WhatsApp ukurumva par exemple nk'ubu muriro muri telefone yanje ugomba uhere cyumbwira nk'ubu umuntu araje aramubwiye ayo makuru aciye telefone akambura kuri telefone ntumva yuko mama wanje yogira ikibazo okay fata nk'abantu bari hanze inshuti abafana kurumva birababaje sana so nagomba kuvuga ngo ahubwo ya Shari TV Imana ibahezagire cyane kubona mwashoboye kuza ngaha mu gitondo aho njyamye muramvyura so nabubashe byari byangoye kuvyuka mugabo ndavuze ati reka mvyuke kugira ngo nze kuza ntanga umuco ya kuko nasanze muri telefone yanjye ama screenshot biki so mu byukuri ndi muzima sinanse ko nzofa mugabo nzofa hageze komfa mugabo subu ya twitegeye ko ugiye kwitwarira abantu bagukushize gizo nkuru mu gihe batokora iviri kurasa ya nzobitwarira mu byukuri nzobitwarira kuko buryo umuntu kukwandikira lip ukiri muzima mu byukuri umuntu kuguhamba ukiri muzima ce n'est pas bon ego Imana ishimwe kukiri muzima ndetse ndanaguhepore cyane kuba wari umeze nabi wari mu buzima butameze neza igihe cy'imisi mikeyi ariko umubiri n'usezerano ububiri ni kumeze twese turabizi ko uno munsi niwe cyo nanje haba hari jewe birakunze gushika so reka uno munsi ndagufatira hanyene kuko niho ndakuboneye ngira akabazo ndakubaza warashize ku mbuga ngurukana bumenye mu miseze yuko umukinyi wawe usanzwe urongoye ari wese yoba yahevye filme akaja kuririmba ese waramwirukanye cyo nkiho bahari habaye iki so mumbabari ico kibazo mukazokimbaza nakize so hamikini naco ujya no mu legend muri Rukundo TV ujya ntawo mwirukana ujya no mu legend muri Rukundo TV ikindi naco kandi twe Rukundo TV dufite umuntu muri twebwe azokwiyumva yuko agomba guhindura ubuzima ave mu buzima bwa filme akaja mu bindi tuzomwereza
arabifitiye uburenganzira. Okay, ntiturinda kumubwira ngo kuko twakwandikiye izina ngo mbakuri ibini, no. Ikindi naco kandi so tumaze imisi tuvugana nawe, yarashoboye kutugaragariza aratubwira ati jewe ndavye abafana uko bansavye, ndavye n'ahantu twavuye ati ngiye vyose kubibandanya. So nukuvuga ngo agiye kuririmba gospel kandi agiye no ku kina filme ya isubira ko je yari yambeshe kuko je naye namubajije ambwira ngo nakarimbo yari karakora gushira muri filme urumva ko yego nukuvuga so niyo filme igomba isohoke hari indirimbo izovuzwamo, iyo ndirimbo izoba ari rwiwe. Bimwe mu vyine nateguye kugira ngo tuganire ndibaza vyarangiye abeko aradukurikirana imbere ko turangiza ikiganiro akajambo mva mutima cyangwa akajambo mpumuriza mutima w'amasantima w'ibishobisho woshikiriza ko baraka niki naka kukubwira ngo uwo muntu ejo wabuze amahoro kuko ngwaye, uwo muntu wanyandikiye cyangwa urandika cyangwa wabuze umwanya wo kwandika mugabo mu ijoro washoboye gufata iminota 2 cyangwa umunota 1 uravuga ngo mana kiza Mr Sammy, wewe washoboye kugira emotion, wewe wumvise yuko hari ikintu uburundi bwo wabutakaje muri filme ndundi, uwo muntu ufite amaranga mutima kuko burya ngo nubwo yo batoba ari Sammy kiri umuntu wese yagwaye, kugwara nabwo ari umunezero, kugwara ni ingwara kandi nta muntu ingwara zitoshikira. Mu byukuri simfite ibintu byo simfite ibintu no guhemba kubona ngene washoboye gufata amasengesho ya mugabo, amasengesho ya benshi igihe kimwe niho ngo bafashe Petero nundi umuntu baja kubafunga, bamaze kuja kubafunga ngo Bibiri tubwira neza ngo ishengero ry'ahantu hamwe barasenga bari hamwe bari benshi ngo gereza ikafunguka ngo umumarika carazara bahora, bisigura ikiga amasengesho y'abantu benshi Imana irayumva cyane. Amasengesho yanyu Imana yaruyumvise, naronse mitende, Imana ibahezagire cyane. Nta ukundwa na bose nta ukundwa na bose kuko ntabwo ari ifaranga niryo rikundwa n'abantu bose, mugabo umuntu ntashobora gukundwa na bose. Ndabashimiye vuye ku mutima, ndabakunda cyane kandi ngiye gukora ibikorwa bikomeye cyane. Iyo sezo bita akanyana uko mwakunze umwobo w'urukundo mbere n'uyu mutima munyerese n'umwobo w'urukundo sezo ya 4 muri uku kwezi kwa 3 mugiye kuyikurikirana. Akoze cyane. Yego Sammy, ndagushimire cyane kwiteka abantu ndetse ukampa akanya ukanyigorera nubwo amagara atarifashe neza ariko ukampa agaciro ko kuyagana uko iyo wankare gusubira inyuma uko nyene. Ya namwe ndabashimiye cyane muraje. So karibu indani dusangira icyayi, ndabashimiye cyane mwaje kundaba, karibu dusangira icyayi. Murabagenzi bukuri ubu nibwo bugenzi bro, apana kujaliya gutangaza ibintu mudafiti ivya nani ibintu vyandi bavuga ati kunani no kuvuga ngo ubu honyene ari abantu imitima yabo ibaye terrible, ubu ari abantu imitima yabo bariko barahangayika. Ndacari muzima Sammy, sinanse ko nzofa mugabo nzofa hageze. Reka ndabashimire cyane abakunzi ba Shayty TV nkora dukurikirana, nizere neza yuko inkuru yari yanzanye yari yo yonyine kugira ngo tumenye neza ibiko biragenda ko vyo bari vyo cyangwa vyo batari vyo, ariko twasanze Imana atari bayare, Imana si umuntu, Imana si jewe, Imana si wewe, ahubwo Imana n'ikindi kintu gihambaye cyane ndetse gikuru kuri twebwe. Bagucira icobo Imana ikagucira icyanzo, niryo Sammy yatanguje avuga. Reka nanjye ndarirangirize ko kugira ngo tumenye neza yuko umwe wese mu buzima afise iherezo giwe bitandukanye n'umuntu amucira, bitandukanye n'ivyo umuntu amwaturako kuko akanwa kawe si Bibiliya cyangwa se Qur'an ngo atanga ibintu bitohinduka. Yes, yari my love mwarimu mutadebukirwa, ndabakunda cyane. Mugire subscribe nga kutarayikora, mwongere munagire share, ino nkuru ishikire benshi basimvye imitima nkawe wadukurikiranye ndetse ibahumurize bumve neza yuko Mr Sammy akiri muzima. Murakoze cyane.